tugira amahoro iterambere mu rukino rw'umupira w'amaguru. Murakoze kuntiza kano kanya nakanya ko gukenguruka nongera nshimira umwe wese mu ruhara yagize kugira ndogwe mu mabanga uyu munsi ndimo muri comité exécutif ya fédération. Nkuko babivuze ni jambo rito ariko mbona kono yaga namwe nukuri ndakeje cyane komite yacu ukuntu twabyifashemwo. Murabona ko nkuko babivuze association twatanguye association by'ukuri iri mu ibarabara, muraja hamwe nk'abamenyereza, turaja hamwe turayibumbabumba. Uyu munsi murabona ko dufise n'ivyo twihaya twaranguye n'ivyo dusigaje mu byo twakoresheje. Uyu munsi nibaza yuko twese hamwe nk'abamenyereza umwe wese mu ruhara we yagize ko twokwikeza tugakoma amashi, twikomera amashi twese. Nk'umumenyereza mugenzi wanyu Imana yashoboye gushikana hariya muri kiriya kigo gikuru ca twese dukukira, babivuze si byinshi mvuga. Ikintu kijanye nuko twigenza nukuri nama nto twagize ya mbere baratugarutse ko, ariko ni kumwe bavuga ati iyo hari umuntu aserukira igisata kanaka iyo hafatirwa ingingo birafasha. Baratuvuze nje gutanga raporo, baratuvuze ariko barabonye ko nagerageje kudefanda ndi hariya kugira ndefande association yacu, ariko nongera kandi dukeburana nkuko president yabivuze. Byukuri jewe nakuze mbona ibintu vya futuro, ndibaza ko ba Mars murabizi, bavuga ati abamenyereza bagira ama stage ari benshi, ariko uri kurabarondera ku bibuga ntabo baharoye he, bari mu biki. None ivyo si ibintu bitwara uburyo bwa gusa iki, ariko tugiye kuraba bamwe baravuga ati rega burya abamenyereza benshi bifuza kumenyereza première division, hajya bose bagira zijya nyigisho babona umenga bagiye muri première division. Ni kimwe uri kuracumviriza kiraboneka, bavuga ati bajya abahungu hariya anye mubagirisha izo nyigisho kugira bironderera amafaranga hejuru ma equipe. Nico gituma usanga atanu urukundo usanga dufise, kuko ubugomba gusita Marisa hari, ukagomba gusita Olivier hari, ukagomba gusita Mayiro hari, kubera wowe wifuza hariya wabona miburu ukavuga ati kumbure hajya jeno hacakira. Donc biraboneka cyane kandi birumvikana. Mugabo rero ikintu jewe nagomba ncengira ko mpanura nk'abamenyereza abagenzi bacu, burya akazi kacu ugomba urigayisha, ariko uvuze ati ndafashe umwuga uyu n'umwuga wanje urakora. Erega twese twahereza akade hariya, urashobora kuba ufise licence tel ukaja kumenyereza muri kade, byose bibaho. Ariko kwicara atamugu ufise waragize inyigisho nuko byukuri uba uri ngaho kugira ubikunde kwizina. Ni ngiyeho rero mpanura bishoboka abamenyereza abagenzi bacu nitwicare ahubwo dukore. Hariho imigwi ya 3e division ni cicaro gikomeye cyane, zijya za 4e division ni cicaro gikomeye cyane, urumvikana bakabona ico umaze. Erega urashobora kugomwa hejuru muri 1e division hajya wifuza 2e division, kumbura hari n'abatayiyumvira muri twebwe. Ariko nizera ko iyi nama y'uyu munsi ari inama nashimye ko novuga mw'ico kintu vy'ukuri. Tuje ku mirimo hama iyi association yacu tuyikomeze. Hama murabona hariho bamwe batari ngaha anye muri iyi nama kandi atari uko bari kuba bahari. Ivyo byose no kugerageza nyakubahwa duhimiriza abamenyereza bacu bahurumbire association, kuko ndizera nanje ko jewe na gishikizo icyo twobemerera nuko hari hafatirwa ingingo tuzogerageza gukora ibishoboka byose. Association y'abamenyereza mu Burundi bamenye koko ari association ivamwo abantu b'indero, ivamwo abantu bakunda inkino, ivamwo abantu bakene gufasha umupira w'amaguru gutera imbere. Nivyo federation irahari, ariko niyokora yoyo iri ni administration. Ari administration rero urumva uruhara runini ruri muri twebwe.
turashobora gufata nkuko bavuze gufata ingingo gihuti bivanye na d'urgence ibaye notamment nka kijya mwavuze cha coach wa equipe nationale y'abakobwa cyashitse la veille nka match iciba urumva ni il faut que tuba turi dufise imizi hasi dukomeye koko nkuko bitegekanijwe nuko rero kugira sindabarandire nifuza ko byukuri twofatana munda nidusitane. Hari abantu bagenda bavuga bamenyereza abagenzi babo mama ndagutakiye ibi mama ibi bihagarare wewe atakaza ugira karondere kuko urashobora gucreate akazi ukakaronka akarorero. Hariho benshi twatanguye imigwi yacu nkaje natanguranye umugwi wanje uyu munsi ndigamba nkavuga ati ndafise baca barara namenyereje ndabatanguye mu bwana nawe tangura kuko ducreye hamanya kubahwa mugerageze mudukorere nyene nkanya gukorera kuko ubu ibikenewe byose tubiganira muri association bikaca biduga mu kigo gikuru hama mu kigo gikuru mwararamuye niyo turi tuzomenya ukuntu dufasha Imana ituje imbere muri association yacu. Murakoze.